Mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerereye hirya no hino ku isi turabaramukije muri kano gatondo ko kuri uyu wa mbere kwigenekerezo ya 2021 gitugutu 2024 turabaha ikaze mwese abatwumviriza ngaha kuri no mbonesha kuri ya channel yanyu ya Uburundi News TV mbonesha kure imyudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa cyangwa aragaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze mwese rero abatwumviriza murire mu bice bijye bitandukanye hirya no hino ku isi dore ingingo nkuru rero tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru akomeza kugenda haradushika canke haradusumira muri kano gatondo nagaruka kubigendanye n'ubuzima bw'abasoda b'abarundi bamaze iminsi bararongetswe ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umuhari wa M23 nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Usibye abasoda barongetswe ngaha ku butaka bwa Kongo mu bikorwa bigiye bitandukanye byo guhangana n'umuhari w'abaroberi usanzwe akorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo uzwi nka Red Tabara nawe warumaze igihe urazengereza ingabo z'Uburundi. Hari abandi basoda barongetswe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umuhari wa M23 bafatanyije by'umwihariko abo bagiye barafatanya n'ingabo za Republika Iharanira Rusange ya Kongo abazarendo aba FDLR abacanshuro ndetse n'ingabo zo muri MONUSCO. Mu nyuma y'iko rero hari hamaze imisi by'umwihariko ingwano zisa naho zahagaze ngaha muri Goma intambara zikaze zarasubiriye gusutama by'umwihariko hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo zishigikiwe n'imigwi y'ugwaruka agwo muri icyo gihugu ndetse yakongeraho n'ingabo z'abarundi. Abantu rero bashika kuri 10 barapfuye by'umwihariko nkuko amakuru akomeza kugenda radushikira ku ngwano zabaye ku munsi w'ejo ndetse kugeza amagingo ayangaya usibye imigwano imaze iminsi irabera muri sheferi ya Bashari Mukoto mu ntambara yarabaye hagati y'abagwanyi ba M23 ndetse n'ingabo za Kongo ndetse nabo basanzwe barafatanyije zikikiwe n'imigwi nyene y'ugwaruka go muri ako karere ishigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Amashiramwe yigenga yo muri ako karere aravuga ko abantu benshi cyane by'umwihariko bongeye guta ingo zabo barahunga kwera iyo ngwano. Amakuru aravuga ko rero Uburundi bwongeye gutakaza umubare munini w'abasoda nubwo hatigeze haratangazwa ibiharuro byabo ariko biravuga ko umubare wa M23 waje kugenda urabarasa ku buryo bukomakomeye cyane ndetse kugeza amagingo ayangaya ingabo z'u Burundi nyinshi zikaba zongeye kugera zirafata icyemezo by'umwihariko icyemezo cyo gutaha mu nyuma y'uko by'umwihariko inyinshi zakomeje kugenda zirabona yuko ari urugamba zidateze kuzagenda ziratsinda uko byogenda kose. Amakuru kandi aravuga ko ngaha mu ntara Cibitoke by'umwihariko abasoda benshi bongeye by'umwihariko kurungikwa ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu nyama y'ibitero bimaze imisi by'umwihariko biragabwa ku muhari wa Red Tabara aho bivugwa ko uyu muhari bamaze kuwuca intege ku buryo bukomakomeye cyane. Biravuga ko rero by'umwihariko hari abasoda bamaze imisi barambuka ndetse by'umwihariko aya makuru akaba yaje kugenda abazwa urongoye iperereza aherutse by'umwihariko aherutse guhabwa inshingano by'umwihariko zo kurongora iperereza by'umwihariko akaba yaje kugenda arahakana aya makuru mu gihe by'umwihariko wari urongoye iyendereza nga mu ntara ya Cibitoke aherutse guhagarikwa akaba yitwa Colonel de Police Fayigisa Habyarimana akaba yari umukuru w'intara y'igisata rero cy'igihugu cy'iperereza akaba yarafashwe by'umwihariko muri iyi minsi iheze by'umwihariko aho by'umwihariko yarafashwe ku itegeko ry'umushikiriza manza wa Republika akaba afungiwe mu gasho k'igendereza ry'u Burundi mu gisagara c'ubudandazi cya Bujumbura ahari ikicaro gikuru by'umwihariko kigendereza kiri ariko by'umwihariko akaba akurikiranwa ku caha cyo kwiba abantu amahera nkuko amakuru akomeza kugenda aradushika canga aradusomira. Ndabibutse yuko ku munsi w'ejo aribwo by'umwihariko Prophete Modesta ndetse na Apotre Mbayahaga bari bafise umunsi by'umwihariko aho bari bariko barajya impaka ku buhanuzi bwa Prophete Modesta yari yatangaje neza yuko ku munsi w'ejo nyine kwa Mungu kwigenekerezo ya 20 gitugutu 2024 ata muntu numwe yagombaga gupfa mu Burundi aho yashimagiraga yuko yavuganye n'Imana mu gihe ku ruhande rwa Apotre Isidore Mbayahaga yakanaga ayo makuru akavuga yuko by'umwihariko buri wese ariko ko yo yasuzuma kugira ngo amenye neza nimba ibyo bintu byo bari kuri canga
FARDC byoba atari ukuri. Ku munsi w'ejo abatari bakeya barapfuye maze baza kugenda bagaragaza ko ibisanzwe biravugwa n'abo bagabo biyita abakozi b'Imana nga mu Burundi by'umwihariko atari byo ahubwo ari bigendanye no gushaka amaramuko yabo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka ku yandi makuru akomakomeye cyane yakomeje kugenda aravugwa by'umwihariko haba mu bice bigiye bitandukanye cane cane nko mu burasirazuba bwo hagati y'ingwano ziriko zirahuza igisirikare cya Israel IDF ndetse n'imihari igiye itandukanye isanzwe yashyigikiwe n'ibihugu bya hariya bitegekwa n'abayisilamu by'umwihariko nk'ingwano ziriko zirahuza igisodo cya Israel n'umuhari wa Hezbollah nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Hezbollah yo muri Libani ndetse by'umwihariko n'indi mihari igiye itandukanye irimo nka Hamas yo muri Palestine mu ntara ya Gaza. Turagaruka kandi ku makuru avuga ko igihugu cy'Uburusiya cyaje kugera kivuga ko cyarashe drone zirenga 100 za Ukraine. Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza mwese muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine by'umwihariko agiye atandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi, mwese turabifuriza ibihe byiza ndetse tunabifuriza kuzoronka ibyiza byose muri nondwi twatanguye kandi muzayisozere neza. Abatwumviriza bari mu bihugu by'abanyi bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, abatwumviriza bari muri Congo, muri Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi, mwese twizere ko mwaramutse neza. Abari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye nga mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabaramukije tunabaha ikaze bigendanye naho muherereye. Niba ari ubwa mbere usenga rero kuri no mbonesha kure ya China yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi. Byonere ko handitse sabone kugira ngo uco abana natwe 5 kuri 5, ubyonde ko hirya gato hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera by'umwihariko kugira ngo bajye barakumenyesha canke baraguhereza ubutumwa bakubwira yuko rero ikiganiro gishasha kigezeho. Ndabahaye ikaze mwese, reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Uburundi nubwo bukomeza kugenda burashimirwa na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku bikorwa bigendanye no kurungika abasoda ndetse bigendanye no kugarukana amahoro n'ituze muri icyo gihugu c'abanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yemwe abayobozi b'u Burundi nabo bagakomeza kugenda babishiramo imbaraga cange ingufu. Ku rundi ruhande Uburundi burakomeza kugenda buratakaza abasoda benshi mu bikorwa bigendanye n'izo ngwano zirabera ku butaka bwa Kongo. Amakuru akomeza kugenda aradushikira rero nuko bamwe mu banyagihugu bakomeza kugenda biyamiriza uburyo z'umwihariko abana bo bakomeje gushirira ku butaka bwa Kongo, maze bakagaragaza yuko intwaro ya Evariste Ndayishimiye atari yo gukiza abarundi ahubwo ari yo kubamarira ku icumu. Mu nyuma y'uko rero yafashe ingingo yo kubarungika ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, muri kano gatondo haravugwa amakuru akomakomeye cyane agendanye n'ingwano zimaze imisi ziraba. Hari ingwano zabaye by'umwihariko zikabera muri lokalite ya Bashari Mukoto, by'umwihariko zaje guhuza n'ubundi ingabo z'abarundi n'abafatanya bikorwa canga so basanzwe barafatanya mu guhangana n'umuhari wa M23. Nako kandi ku munsi w'ejo nabwo harabaye izindi ngwano zikomakomeye cyane bivuga ko n'ubundi abasoda b'u Burundi bongeye gupfa. Icakora u Burundi ntibujya buragaragaza by'umwihariko abasoda bapfuye cyangwa se ngo bagire ibindi batangaza ku bigendanye n'ubuzima bwabo. Abasoda babarizwa ku butaka bwa Kongo b'abarundi barakomeje kugenda bidogera ubuzima bubi babayemo, kudahabwa uduhera twabo bagiye baremererwa ndetse by'umwihariko kudatsimburwa ndetse no kuyoborwa nabi ndetse by'umwihariko no kujya kugwana ku rugamba bonyine, mu gihe abandi babarizwa ku butaka bwa Kongo nk'aba FARDC aribo rero bakabaye barafatanya mu kugwana, ariko bo ngo nibo birukanka mbere bigatuma ingabo z'u Burundi zatikirira ari nyinshi cyane. Guhera umwaka uheze 2023 ingabo z'u Burundi zaratangiye kurungikwa ku butaka bwa Kongo, ndetse bikaba binavugwa ko izi ngabo by'umwihariko zirakomeza kugenda zirungikwayo mu nyuma y'uko bivugwa ko by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye kubwo amasezerano yagiranye na mugenzi wiwe arongoye iki gihugu ca Kongo, President Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nk'uko rero bamaze kugenda baragirana amasezerano ngo hari amahera menshi cyane General Major Evariste Ndayishimiye abasha kwakira ku basoda bose abashije kurungika ku butaka bwa Kongo.
Goma intambara zikaze rero zarasubiriye by'umwariko gusutama hagati y'umuhari wa M23 n'ingabo za Kongo zirimo n'abarundi ndetse n'aba FDLR abazarendo ndetse n'abacanshuro zishigikiwe nyene by'umwariko n'abayobozi nga ku butaka bwa Kongo. Abantu bashika ku 10 rero barapfuye by'umwariko nkuko amakuru akomeza kugenda araturusumira mu ngwano zabereye by'umwariko muri sheferi ya Bashari Mokoto mu ntambara yabaye hagati y'abagwanyi ba M23 rero se n'ingabo za Kongo na coalition basanzwe barafatanya zishyigikiwe n'imigwi by'umwariko y'ugwaruka n'ingabo z'u Burundi rwo muri ako karere by'umwariko ishigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Amashirahamwe yigenga yo muri ako karere by'umwariko aravuga ko abantu benshi cyane bongeye guta ingo zabo barahunga kubera iyo ngwano. Intambara zaradutse by'umwariko mu bice bigiye bitandukanye nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko biriko biravugwa n'amasoko muri ako karere. Byarabereye mu bwami bwa Bashari buri hagati y'intara ya Territoire Masisi ndetse na Rucoro ni mu ntara Kivu y'amajyaruguru mu buraruko bw'ubuseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amashirahamwe yigenga yo muri ako karere aravuga yuko rero izo ntambara zaratumye abantu benshi cane baba rero muri ako karere bahunga bahunga ingo zabo by'umwariko mu turere twa Kashuga ndetse na Ibuge zakozweho rero cane n'izo ngwano nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ejo rero by'umwariko twavuye by'umwariko twavuganye n'uhagarariye by'umwariko twahuye n'uruhagarariye rukomakomeye cyane inyuma y'ingwano yadutse muri ako karere hagati y'abazarendo by'umwariko izina rihabwa imigwi y'ugwaruka y'abagwanyi bashigikiwe n'ubutegetsi bwa Frege Antoine Tshisekedi Chilombo bafatanya n'ingabo za Kongo, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi. M23 by'umwariko mu mihana yacu ibitero byarabereye rimwe rero mu masaha by'umwariko y'igitondo maze duhunga tujya mu bisagara bisa rero nibitekanye cyane niko rero by'umwariko biriko biragaragara nkuko amakuru akomeza kugenda adusomira. Umukuru rero w'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike muri shoferi ya Bashari Mokoto yarabwiye mumenyesha makuru wacu by'umwariko ko ku munsi wa mbere ubw'ingwano zongeraga kubura mu nyuma y'igihe zitari zimaze ziraba by'umwariko abanyagihugu bavuga ko bumvise imituragaro y'ibigwanisho bya Muzinga ndetse n'ibindi bito abajejwe intwaro mu karere ka Gashuga rero by'umwariko naibwe batanga igitigiri by'umwariko cy'abasivili bashika kuri 17 bishwe mu gihe rero bariko bagerageza guhunga bajya mu turere twabonwa rero ko dutekanye. Abandi bashika rero kuri za 40 barakomeretse cyane by'umwariko abakomeretse baciye bajanwa mu bitaro ngaha Imweso ndetse na Kicanga muri Nord Kivu nkuko amakuru akomeza aradusomira. M23 rero by'umwariko nuwahoze ari umuhari w'abatutsi wasubiriye gufata rero ibigwanisho mu mpera z'umwaka 2021 wagiriza leta ya Kongo ko rero itashize mu ngiro ibyo yiyemeje by'umwariko kubijyanye no kwinjiza mu nzego z'abagwanyi bayo. Abategetsi ba Kongo rero bemeza ko uwo mugwi ushigikiwe n'u Rwanda, iyo leta y'u Rwanda ikabandanya kubihakana. Ni mu gihe kandi uyu muhari wa M23 rero kumeza kugenda ugaragaza ko ugwanira n'uburenganzira by'umwariko gwa bene wabo b'abatutsi basanzwe barafatwa nabi bakambugwa uburenganzira bwabo bagahohoterwa nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uburundi nubwo budashaka kugaragaza canke ngo bwerekane ibigendanye n'igihombo bukomeje kugenda buragira cyo gutakaza abasodanga ku butaka bwa Kongo by'umwariko amakuru akomeza kugenda adushikira aravuga ko by'umwariko mu butumwa bwose igihugu cy'u Burundi cyo cyaragiyemo by'umwariko mu bikorwa bigendanye no kubungabunga ndetse no kugarura amahoro n'ituze nga mu karere k'iyaga binini ngaha kuri buno butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni bimwe mu bice rero by'umwariko bariko baraburiramo abasoda benshi nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Nyamara abategetsi bose iyo bahuye ku ruhande rwa Kongo n'u Burundi usanga baragaragaza ndetse baranishimira intambwe bateye. Nyamara n'ubwo Burundi bwarungitswe ku butaka bwa Kongo atagishasha cyahindutse kuko batigeze by'umwariko barahagarika umuhari wa M23 nubwo bafatanyije n'ingabo zigiye zitandukanye zabi zaraturutse muri Afrika y'Epfo kwa Perezida Cyril Ramaphosa zaturutse muri Tanzania ndetse na Malawi zibumbiye muri SADC
zihuje nizo z'abarundi abazarindo aba FDLR ndetse n'ingabo za Kongo hakiyongeraho n'abacancuro nabo muri MONUSCO byose byarabananiye guhagarika umuhari wa M23. Ingabo z'u Burundi rero by'umwihariko zarakomeje kugenda zirafatwa miri n'umuhari wa M23 ndetse by'umwihariko mu ngwano nyinshi zagiye zirabahuza. Uyu muhari wa M23 waragiye urananirwa by'umwihariko kuba wogaragaza uyu muhari w'ingabo z'u Burundi canke ingabo z'u Burundi n'imihari basanzwe barafatanya yaragiye irananirwa guhagarika cyangwa se kwerekana yuko ishobora by'umwihariko kuzotsinda uyu muhari wa M23. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko harakomeza kugenda hibazwa by'umwihariko amaherezo y'izi ngabo z'u Burundi. Icakora hari amakuru avuga yuko by'umwihariko zimwe zigiye gufata ingingo yo kwemera gutanga mu gihugu cy'u Burundi zigata urugamba mu nyuma y'uko zikomeza kugenda zitangaza ko atabishasha ndetse zikomeje kugenda zibona yuko izi ngwano badashobora kuzozitsinda ahubwo ari ugukomeza gusehera amahera. Rero Evariste Ndayishimiye bakaba bamusaba by'umwihariko ko yohagarika iyo ngingo yafashe yo kurungika abasoda ku butaka bwa Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugarukenga ku butaka bwa Kongo nyine amakuru akomeza kugenda aradusumira Goma by'umwihariko kujya abantu byongeye kuburwa ndetse no gufata iyindi ntera. Abasore bashika muri batatu barakekwaho rero kwiba rero by'umwihariko barafashwe n'abaturage bacana umuriro rero by'umwihariko barabatwika ibihazi birabarya by'umwihariko ubuyobozi ntacyo bwigeze bubivugaho. Byabaye kuri wa gatandatu uheze muri ino ndwi duhejeje inyuma hari kwigerekerezo hari by'umwihariko mu rukuru kwa gatandatu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira kwigenekerezo ya 19 ukwakira 2021 ahitwa Amabanga ni mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Abari abo bantu baravuga ko by'umwihariko babafashe by'umwihariko bagiye kwiba ndetse barasa umuturage. Rero iki gikorwa cahuruje imbaga rero ubwo abo basore bafatwaga bagashyirwa mu mapine y'imodoka bakabatwika, ubundi rero mu nyuma bamwe rero bagatangira kurya inyama zabo nk'uko biriko biratangazwa. Umwe rero mu baryaga ku nyama zabo bantu by'umwihariko yumvikana avuga ngo aramurisha ikwanga ndetse by'umwihariko bagenzi biwe by'umwihariko babiri nabo bakifata amashusho barya kuri izo nyama nk'uko biriko biratangazwa. Nga mu mujyi wa Goma ubujura buramaze gufata indi ntera kimwe rero n'ubuyobozi bushinzwe by'umwihariko kutagira icyo bukora ku byabaye bigatuma rero buri wese akora ibyo yishakiye. Hari ababona yuko rero kujya abantu bituruka ku muco rero wo kudahana amagambo abiba rero urwango n'ingaruka z'ingwano zimaze igihe kirekire mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Muri Kongo birasanzwe ko rero abakekwaho ubujura bagirirwa nabi cyane ndetse rimwe na rimwe bakabatwika, gusa kubarya rero bisa naho ari bishya bitari byongeye kugenda biribonekeza. Hari haheze igihe rero havugwa ibikorwa byo kurya abantu ariko bavuga ikinyarwanda barimo rero nka witwa Kapiteni Gisore Kabongo rero Rukatura Faustin Ntayoberwa Major Joseph ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye baragirirwa nabi mu bihe bitandukanye, ariko gushika ubu ngubu ibi bikorwa ntibyari biraherutse. Ariko kugeza magingo yangaya batari bakeya barakomeza kugenda biyamiriza ndetse bananagaragaza neza yuko by'umwihariko bariko barategwa impungenge n'ibyongeye kugaragara canga ibyongeye kwibonekeza nga muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tugaruke by'umwihariko ku ntambara zikomeje kugenda zirahuza hagati y'igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cya Burusiya mu nyuma y'uko rero by'umwihariko ingabo za Ukraine by'umwihariko ziturutse mu gihugu cya Perezida Vladimir Zelensky zinjiye mu karere ka Kursk by'umwihariko mu imbere mu gihugu cy'Uburusiya kwa Perezida Vladimir Putin. Ingabo za Ukraine zarakomeje kugaba ibitero bikomakomeye cyane. Abayobozi ba Moscow bavuze yuko ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere rero bw'Uburusiya bwarashe rero indege zitagira abaderevu zirenga 100 za Ukraine kuri iki cyumweru ku igenekerezo 20 Gitugutu 2024. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya rero yaravuze ko indege zitagira abaderevu zishika ku 110 zarasenywe mu gitero cyaraye kigabwe rero
mu turere turindwi ngaha imbere mu gihugu c'Uburusiya. Inyinshi muri izo drone rero zaribasiriye akarere ko ku mupaka w'Uburusiya ndetse na Kursk, aho bivuga ko rero indege zitagira abadereva zishika kuri 43 zarasiwe nk'uko rero bitangazwa na Elo News. Aka karere ka Kursk rero karinjiwemo n'abasoda ba Ukraine by'umwihariko guhera mu mezi aheze, bakaba barishe by'umwihariko abasirikare benshi mu Burusiya. Amashusho ariko arahanwahanwe ku mbuga ngurukana bumenyi by'umwihariko arerekana ubwirinzi bw'Uburusiya mu kazi hejuru by'umwihariko y'umujyi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusikira mu karere ka Nizaha hafi y'uruganda rukora rero ibisasu bya kirimbuzi, bariko barakora ibikorwa bigendanye no guhagarika ivyo bitero. Kuri ico cyumweru guverineri Gleba Nikitina yaranditse ku mbuga ngurukana bumenyi yuko rero abagwanyi bane bakomeretse by'umwihariko bahanganye n'igitero k'indege zitagira abaderevo mu karere by'umwihariko, ariko ntiyatanga ibiharuro by'abaje kugenda barakomereka. Ibitero nk'ibi kandi byo mu kirere ntibikunze kugaragara cane mu Burusiya mu nyuma y'imyaka 2 n'igice rero nyuma y'uko rero Moscow igabye igitero simusiga muri Ukraine muri Gashyantare 2022 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Impande zombi rero zarakomeje kugenda ziratakaza umubare munini w'abasoda by'umwihariko haba ku ruhande rw'Uburusiya ndetse no ku ruhande rwa Ukraine, ndetse kugeza amagingo aya ngaya impande zombi ziriko ziragerageza kwifashisha abacancuro cyangwa se abandi bantu bagiye batandukanye biganjemo abasivile. Kugeza ubu ngubu abatari bakeya by'umwihariko ku ruhande rw'Uburusiya biravugwa ko bakomeje kugenda barapfa cane, biganjemo abasanzwe barakora nk'abazwi nk'inkeragutabara, abandi bakaba basanzwe barakora by'umwihariko nk'abanyagihugu basanzwe barahabwa imyimenyerezo y'igihe gito cyane, mu gihe by'umwihariko abandi ari abakurwa mu byaro byongiyo bakabeshywa ko bagiye guhabwa akazi keza bakajyanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni mu gihe kandi kugeza amagingo aya ngaya hari amakuru akomeza kugenda aradushikira avuga ko by'umwihariko mu bihugu bigiye bitandukanye nko muri Repubulika ya Centrafrica, ku butaka bwa Congo, muri za Burkina Faso, Mali ndetse n'ahandi by'umwihariko abanyagihugu baho basanzwe baratwarwa n'abacancuro babijeza akazi keza no kubahereza amahera menshi, bakabarungika i Moscow mu rwego rwo kugira ngo babinjize by'umwihariko muri uwo muhari babashe kubajyana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza mu bice bigiye bitandukanye, dusubira mu masaha imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.